intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera, ubu ndindiriye umudari wo kugororoka, uwo umwami Imana we mucamanza agororotse azompa kuri wa munsi, kandi ntazowuha jewe jenyene, azowuha n'abarindiranye igishika wishurwa kwiwe. Haleluya. Nitwokomera ijambo ry'Imana amashi. Vise mwiri jambo rivuga ku mudari, kwambika umudari, kwambikwa igitsibo. Haleluya. Kugeregwa. Abantu bose bya Kinyarwanda avuga gutaka. Ako karongo kavuga ngo bisigaye indikiwe igitsibo. Kuri gatandatu aravuga ngo mu Kinyarwanda ngo naho jewe dore ubu ngiye gutangwa bo igitambo, igihe cyanje cyo kwitarura kirageze, narwanye intambara nziza, nageze aho bisiganirwa kugera kandi Kristo twemera namukomeyeho. Umunani, ahasigaye heganyirijwe ikamba ry'ubutungane, iryo Nyagasani azongororera we mucamanza utabera. Haleluya. Musa azazaho, si jewe jenyine azariha, ahubwo azariha n'abantu bose bazoba bafitiye uzu kumubona aje. Imana ishimwe cyane. Igitsibo, Imana iragomba kubaha igitsibo, Imana iragomba kubagororera mwebwe mwakoze neza. Ariko nahawe iyi message uvuga ngo uyu ni umunsi wo kugororerwa n'Imana. Uyu ni umunsi wo kugororerwa n'Imana. Paulo ariko arandika amajambo yiwe ya nyuma, yandikira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo, umva aya makuru, ubu ngeze ku munota wanje wa nyuma, ngeze aho numva ko igihe kigeze, kandi ngenda bamenyeshe ko Paulo ntabwo yishwe n'indwara, ubwo ngo yaragwaye, waremvye, ariko imwemi mubamwo yaramwumvisha yuko igihe cyiwe kigeze. Haleluya. Yari mwibohero i Roma, imwemi yaramubwira ngo Paulo, sezera, igihe cyawe kirageze, ikisigaye cyo kwiregura, ariko n'igihe ugiye kugenda. Amen. Aca yandikira Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanje, umva aya makuru, ndakwandika ubutumwa bwa nyuma, ndakwandika message ya nyuma, ndakumenyesha ko urugendo rwanjye rugiye guhera. Haleluya. Abariko baragwana intambara, urugendo rugiye kurangira, urugendo rugiye guhezwa n'Imana, ariko bararaswa ko imyami n'amabomba. Nabwo babwira ngo nimuhumure mugiye kugororerwa. Abahariya ntabwo babyumvise. Nimuhumure naho muri ko muraraswa amabombe menshi, muraswa imyami myinshi, muraswa ibitero byinshi, nimuhumure mugeze kuri dogere ya nyuma, mugiye gutsinda intambara, mugiye guhera heza urugendo. Paulo ari mwibohero, bamugaraniye mwibohero w'ico gihe, aramwandikira Timoteyo. Timoteyo yari umujene, yamaga akiri muto, yari yamusigiye ishengero. Aramubwira ngo Timoteyo, jewe ndumva ndiko ndasukwa nk'ibisukwa mu gicaniro, ndumva umutima uri kurambwira, shaka abantu bakoreye Imana, cyangwa abantu muri ko murakorera Imana, muze mupfe giturumbuka. Imana izibagendere, Imana izibahurire. Imana, murabizi turashaka ibifatika byo mu isi, turashaka amafaranga, turashaka ubutunzi, ariko nagenda kubwira ubutunzi dushaka ntaho bungana n'ubutunzi twiteze kuzohabwa imbere y'Imana. Ubutunzi twiteze kuzohabwa n'Imana nibwo butunzi, ubutunzi twiteze guhabwa mu ijuru nibwo
tuzohabwa n'Imana mu ijuru, tuzoyibamo mirere na mirere, imyaka n'imyaka, ubuzima bwacu bwose. Ntugahombe, iyongera uzogererwa n'Imana. Pawulo aramubwira ngo Timoteyo, ngomba nakubwire ibintu bizoba mu minsi ya nyuma. Iminsi ya nyuma izoba igoye. Namwe iminsi mwabona igoye? Oya, mwebwira boroheye. Tugeze mu minsi igoye. Pawulo aramubwira ngo icyo gihe abantu ntibazovugana ukuri. Je nibuka ijambo Biden muri nondwi, Biden president America yakoze disikuru ya nyuma, ijambo yageneye abanyamerika rya nyuma. Mwararyumvise? Ati igiburundi ntacyo twumva, ntacyo twumviriza, twoja kumviriza iby'abanyamerika. Mwoza mwumviriza amakuru mw'abantu bima. Uziko hari abantu ngaba tumbize n'amakuru y'igihugu cyabo. Yarababwira uko ugira ubumenyi bwinshi niko ugira imyaka myinshi yo kubaho. Mwari mubizi? Uko wiga cyane ukagira byinshi mu mutwe niko uramba. Kwiga cyane bituma udasaza niko. Mugiye muyiga kugira ngo murambe. Haleluya. Biden yavuze ijambo rya nyuma, disikuru ya nyuma yatanze y'iminota 15. Mu majambo menshi yavuzemwo mu minota mike, yavuze ngo tugiye kwinjira mu yindi age, twinjiye mu kindi gihe, twinjiye mu rundi rwego, isi ngo igiye kuba mu kinyoma. Isi wigiye kuba mu kinyoma. Yego. Isi igiye kuba mu buzima bw'ikinyoma. Haleluya. Ngo kubera iki? Yavuze ngo impamvu isi igiye kuba mu buzima bw'ikinyoma, ngo ubu isi igiye kuyoborwa n'amarobo. Isi igiye kuyoborwa na intelligence artificielle, ubwenge karemano. Muranyumva? Aho rona nk'ubu wewe barashobora kugukorera ifoto mu mashini, ikozwe n'imashini, ikozwe n'amarobo gusa. Bagafata ifoto yawe bakayishyira mu mashini, ifoto yawe iyo imashini, amarobo agaca yihindura, systeme agaca yihindura, we bakakwerekana yuko wasambana n'umuntu live. Bafashe tufate nk'ibintu ndiko ndavuga ngaha, cyangwa bakagufirima ujyana, bagaca bakwerekana apana ifoto gusa, video, robo zikaguhuza n'izindi shusho z'uwundi muntu. Aho byorosha umuntu kumuremera ikinyoma kuri interinete, aho umuntu ashobora guhagarara akavuga ikinyoma umenga n'ukuri. Umuntu akakubeshera ikintu umenga gifise ibintu, gifise intahe, gifise ibyabona, gifise témoignage zifadika, akakubeshera ibintu bikanka ko wiregura kandi yakubesheye. Iki gihe abanyakinyoma bafise ubuhanga bakoresha. Ikinyoma gishishikara kugenda kigwira. Haleluya. Nigihe kibi, nigihe kigoye, nigihe giteye ubwoba. Turinjira mu gihe aho bitazokenera ko umuntu agira abakozi mu rugo. Uzogura karobo, ukagura karobo kakagukora ibintu byose byo mu nzu, kagakubura, kakamesura, kagateka, kakakwarura, kakazana ku meza ukarya. Ni systeme isiri kirubaka kugira ngo abantu babeho ubuzima bwa bonyene. Amen. Wewe ni wumva udakeneye abantu, uzogenda ugura karobo mwibanira nk'umugabo n'umugore.
je nta bantu nkeneye muri Dubai. Bariko barakura abapolisi, bariko bakora systeme yo gukura abapolisi mu mabarabara no mu bindi bigo bitandukanye. Abazoshira ku mabarabara abapolisi b'amarobo bakora amasaha 28 kuri 28 mu masosiyete, kubera abantu bararuha. Umuntu ashobora gukora amasaha yose, bashire amarobo. Ndavise ari umugenzi wacu ari muri Canada dukunda kuganira, niwe yambwiye ati aragwaye cyane akenshi abari mu nzu. Yambwiye ati umugenzi wanye mfise akarobo, ako karobo ndakabaza ibintu byose kakambwiye, ndakabaza isaha, ndakabaza nimba ngwaye, ndakabaza hafi ya cyane hari supermarket kakambwiye, ndakabaza ahantu hari pharmacy hafi kakambwiye. Nimba uyo munsi hakanye, ndakabaza uno munsi yaza gukanya kuri dogre zingahe kakamubwira, aza gushura kuri dogre zingahe kakamubwira. Nakeneye umuntu. Amen. Ikinyoma. Ayo marobo rero bariko bubaka kandi n'abantu bayakoze, abakoze iyo system byarabacanze, byarabananiye ukuntu bayikuramo mu mashini nyabwonko, byarabananiye, barabikoze. Noneho abantu baravuga ngo bishobora kuba atari imbaraga za muntu, ari imbaraga za kuzimu, kuko ibyo bintu bakoze kubikora barabishoboye, ariko kugira ngo bakure iyo system byaranse, bishishika kugira imbaraga nyinshi cyane. Ibindi ko ndabikubwira wewe ukati ajewe none nk'ibyo kurambira pastor, jewe ibyo tuzohurira he? Aho mwana kari umvira ati jewe nirigwa kwisuka, nirigwa mu mwonga nkataha saa 11 y'umugoroba, nazinduka saa 11 y'agatondo. Ayo marobo tuzohurira he? Nahajya uri kurarimira zirahari, ziri hejuru yawe. Haleluya. Ikinyoma. Satani yubatse ikinyoma. Satani yabwiye Eva ngo Imana yarabahenze. Mbega ni Imana yabahenze cyangwa ni Satani yabahenze? Ngo Imana yarabahenze, nimwajya kuri iki giti muzoca mumera nk'Imana. Kuva uwo munsi ikinyoma cyarabandanije, ikinyoma mu bantu cyarabandanije ukuri. Abantu ntibakivugana ukuri, abantu baragendana batayaga ukuri. Umuwe n'umugabo bakabana cyakuri. Haleluya, haleluya. Gasanga umugore n'umugabo barabana mu nzu, barana ku gitanda kimwe, ariko umwe wese afise utuntu twiwiwe pembeni. Yacasha muze mugira ubwenge ati iki kigabo twahuye mbise imyaka 30 no kibwira byose. Murabyo uyu mugore twahuye ntazi byiwe, ejo yongeuka. Niki kinjana tugezemwo aho ushobora gusanga umuntu afise imigambi akora, uwundi afise iyindi migambi akora, babantu babana mu nzu, ariko iyo migambi yose umwe atazi ibyo mugenzi we akora, bakabaho mu buzima bw'ikinyoma. Kinyoma. Abantu ntibazoba bakeneye ukuri, abantu bakeneye ikinyoma. Nona nk'ubu no kwadukwamo umwuka w'ikinyoma, profesa y'ikinyoma. Urushengero rwo kuzura abantu ibihumbi n'ibihumbi bikabura ahantu bica, abantu bakeneye umuntu ababeshi. Abaprofete b'ibinyoma buzuye aho hanze, kandi bafise ibihumbi. Bakarabwira umuntu akaba ni profete, yarananiwe n'urugo, yaje kujya divorce, agacaga imbere y'abantu akababwira ngo bibiri ivuga uko, ngo akubana n'umugore w'ingare, ngo tuma mu ishamba rya wenyine. Amajambo yo gushigikira ikinyoma, kandi ugasanga bafise abantu bahinda inyuma yabo, abantu bagomba no bababeshi. Turakeneye kumenya ukuri. Biravuga ngo musomenya ukuri kandi ukuri kuzoha kwidegembya. Ndabere iki gituma abantu bakunda ibintu bene ivyo. Kwa kabiri
munsi nza kwirirwa ngaha nkeneye abantu bakeneye kwitunganya, ndabura abantu. Niriwe ngaha vendredi umunsi wose ndatinda nditahira, ariko ko yaravuze ati muze kuza ndabahesha umugisha. Ye baba we, twatashe hafi 2:00 y'ijoro. Mukeneye iki? Mukeneye tubabwire ubutumwa bumeze gute? Tubabwire ubutumwa babwira kuba hano ku isi gusa, mwibere ngaha ku isi. Abakeneye kuguma hano ni bande? Mwego tubahamagara ngo muze mutunganye inzira ibajana aho mwifuza kuja mukanga kuza. Haleluya. Abantu nibagikeneye ukuri, abantu babayeho ubuzima bw'ikinyoma, abantu barabeshwe, kandi uko muba ubuzima bw'ikinyoma niko mugenda mukomereka. Abantu baricaye hano bakomerekeye mu madini ni benshi, aba madini yakomerekeje. Usidarinzi wari profete, wari pase, mwakangirira ibintu, none ko ari wowe wishimikije cyane. Abantu b'ukuri nukeneye kubumva. Tuzamuri cyubahiro ku mwami wacu Yesu. Abantu nibagikeneye ukuri, abantu bakeneye inyigisho zisosa. Uzogwara diabete, ukeneye isukari, uzogwara diabete. Mukeneye ku inyigisho zibategura, zitegura umugeni wa Kristo. Turiko turaja mu ijuru bakundwa, turiko turaja mu ijuru. Paulo yaravuze mu Bifilipi ngo twehe iwacu ni mu ijuru, niho twiteze ko umukiza wacu azova. Sosa nupfura, ariko umuti urura ni upfura. Mwarabonye umuti wa malaria usosa, umena amatwi, unyoye kinina, amatwi arameneka, kaziba. Kubera ikintu umuti ufise ubuzima. N'abantu b'Imana mwe, naho twobabwira ibyiza mukanabibona n'ibyo, yego mukabibona, ariko ni ibyagahe gato. Paulo avuze ngo nagwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera. Muziga mu kwizera mwa badamu mwe, muziga mu kwizera mwa basore mwe, muziga mu kwizera. Mureke gushukwa n'isi. Ubuzima bw'ikinyoma, abahanuzi b'ibinyoma babaye benshi, abavugishwa b'ibinyoma babaye benshi, abavuga Imana ni benshi, ariko abayivuga mu kuri ni bake. Igihe kirageze ngo tuvuge Imana mu kuri no mu kugororoka, tuvuge ijambo rizana abantu ku Mana, tuvuge ijambo rizana abantu kuri Yesu. Arambwira ngo nigeze kuja gusengera ahantu, uwo mupasiteri arambwira ngo uboshwa n'ibintu bikomeye, ngo reka ndagukore deliverance. Ngo aramufata amupfuka ikintu kimeze nk'ikireta, amwugaranira ahantu mu nzu, acana umwotsi urakujya buca inka. Ariko abantu twabaye aramupomba umwotsi ngo reka namukore deliverance. Ahejeje aramubwira ngo genda ugure amavuta, ugure n'isabune ndakoze. Umugabo agira yoza umugore ngo amwoze, umugore wiwe profete yagira akura impuzu aramwoza.
cyo kimwe n'ucibwira. Ibyo kirageze ngo tugende tuzunguruke mu mabarabara dukubite iyo myuka y'ibinyoma tuyihondagure nibashaka batwice azobageze ko tuja mwijuru. Turagomba gusambura tujya ku maradiyo tumenagura amabanga yabo bapasiteri n'abaprofete b'ibinyoma bononye umurimo w'Imana, bononye ishengero rya Kristo. Bononye umurimo w'Imana, bononye ubwoko bw'Imana. Hari abantu bahebye Imana babitewe n'abitwa abapasiteri ba feki. Muzosha mwa bapasiteri mwe n'abaprofete babi, muzosha muri urabarindiriye wagiye no muri erega Imana izotinya kubaturira, izobaturira. Imana nizoreba itangura ryawe, izareba isozera ryawe. Nimba waravuze ubutumwa bwiza ukagwa, uzoba wakoze ibipfubusa. Niko warakoze kandi warakuze, wasengeye benshi, wafashije benshi, urabera amaso ubugingo bwawe nshuti, ntuzobe wakoze ibipfubusa. Niko warakoze kandi warakoze, wasengeye benshi, wafashije benshi, urabera amaso ubugingo bwawe nshuti, ntuzobe wakoze ibipfubusa. Bamwe birata ibikorwa bakoze kera kandi batarashika kumera, ibikorwa bakoze utabisozereye, uzoba wakoze ibipfubusa. Niko warakoze kandi warakoze, wasengeye benshi, wafashije benshi, urabera maso ubugingo bwawe nshuti, ntuzobe wakoze ibipfubusa. Niko warakoze kandi warakoze, wasengeye benshi, wafashije benshi, urabera maso ubugingo bwawe nshuti, ntuzobe wakoze ibipfubusa. Ndabifurije kurwana intambara nziza yo kwizera. Mbega vyomarira iki kubabwira ubutumwa butari bwo nkazosha imyaka yose? Nutuma ndababwira ubutumwa buzima, nkashaka nkaba umukene, nkashaka nkagenda n'ibirenge, nkashaka nkapanga imyaka yanjye yose, ariko kuri wa munsi tukazotondana imbere y'Imana, tukazotondana imbere y'Imana. Ayo mazi n'ibisubizo by'Uwiteka, ubutayu n'intambara duhura nazo, uradusubiza tukumva tuguwe neza, ushime. Ubabwire naho turiko turahura n'imipfunda y'ibigeragezo, Imana izogenda itworohereza, itworohereza, itworohereza. Kororokera Imana nta kizokwima ngo kubera ko wabaye mu gutunganira Imana. Nimona ndenze wa musozi, zaririmba Hoziyana, nimara kwa ukawaruzi, zaririmba Hozi. Nimona ndenze wa musozi, zaririmba Hoziyana, nimara
zaririmba imbonane tewe musozi zaririmba Hoziyana nimara kwa ukagwa rusi zaririmba Hoziyana. Ndabateye intege mukorera Imana neza, mubabizigirwa imbere y'Imana, nutarambirwa Imana izoguhemba. Ariko baratimeraza umisi ya nyuma, bariko baratimeraza umisi ya nyuma. Bariko baratimeraza umisi ya nyuma, bariko baratimeraza umisi ya nyuma. Haleluya! Kubera kugiye guhomba kandi hari hageze aho duhabwa igitsiro nyacyo, duhabwa ikamba nyacyo. Nigeze kwicarana n'umuntu umwe arambwira ati jewe Imana yarampamagaye yambugije ibi nibi mu muhamagaro wanje ibi nibi sinzobikora. Aramdondagurira ati ibi nibi mu muhamagaro wanje Imana niyo cyabona sinzobikora. Inyuma y'imyaka irenga 10 mbona bya bindi byose yambwiye byahindutse. Kumbe bijya wabimbi igihe umwigisha mwiza. Imana iturinde bene data, ibyo tuvuga uno munsi ko twanka no mu myaka 10 tuzobe tukibyanga. Ibyo twita bibi uno munsi no mu myaka 20 tuzobe tubyita bibi. Haleluya! Ko jewe ngo mu muhamagaro wanje ngo ibi nibirimo ariko ifaranga rimaze kuza. Ariko ifaranga mw'abantu, ifaranga rimaze kwitaba umuntu arahindura umuhamagaro, ngo bijya ngo byari ibyo mu kutamenya ngo bijya ngo Imana yari yavuganye nawe kiriya gihe yari Imana cyangwa ntiyari Imana. Niyo mpamvu imbere yuko usezerana isezerano runaka imbere y'Imana ubanze ucishe iryo sezerano kuri migwayo inshuro 70 inshuro 7 ibihe tangabo 70, hanyuma utereko kasho uvuge ngo ibi ndabicira urubanza ejo bitazokugira kingaruka. Ni wawo Imana yigeze guhamagara Mose ngo ari ku musozi amaze y'iminsi 40, iramubwira ngo ngwino urabe babantu bawe. Yo ba ntaye atanu umwanya uheze bafasha akamasa. Oya mwebwe namwe nimukoresha ubwenge. Fata abantu Imana yakuye muri Egiputa ikabacisha mu mazi, igakamya amazi, icyaha gitukura Imana ikagicamo kabiri. Inyuma y'iminsi mike bari mu butayu mu bugaragwa bakora akamasa muri zahabu, batangira kukunamira ngo niwe wadukuye muri Egiputa. Nibo nyene bahejeje kugacura bagashira imbere yabo batangira kukunamira ngo uri Imana wadukuye mu gihugu cya Egiputa. Imana ibibonye ibwira Mose ngo abantu ngira ndabice bose ndabamara. Ndabonye ico barimo barampemukiye atana kanyagaheza. Mose abwira Imana ngo ntubice abanyegiputa bo guseka. Uhava bavuga kuri Imana wabazanye kubicira mu butayu bareki. Haleluya! Imana iramwemerera kuca avuze ariko abica uwo mwanya wigendera bica kamwe kamwe. Ikubita 1000, ikubita 2000, ikubita 1010. Abantu bose bari bunamiye kakagirwa Imana bose irabica. Mose atamenya ko ari Imana yabishe. Nigeze amenya ko ariyo yabishe kuko bagwa ku rugamba.
Imana uzonanigwa, Imana uzonanigwa. Abarozi bazoguhangara bakunige bakwice, ariko nibagumana n'Imana izokurwanira. Bazogutera bazananye mu nzira imwe, bahunge baciye mu nzira indwi. Haleluya. Umuntu kamubaza atari koko wageze muri Canada ugaca uhinduka, bimeze gute? Ngo yango kajya gakiza karako mu Burundi. None indege wuri ukagera muri Canada agakiza gaciye gahinduka. Erega abazungu n'abirabura ni bamwe, ni kibazo gusa cy'urukoba. Haleluya. Kandi mwibuke ko Imana itaremye abazungu, Imana yaremye abirabura. Amen. Ndakubwira impamvu ari byo. Uzonyereke ubutaka, ivu risa n'umuzungu, ivu ryose risa n'umwirabura. Ntabwo vyemeye. Ubutaka, ivu ririrabura, ubutaka nyabutaka bwimbuka. Ukikamenya ubutaka bwose, ubudongo bwiza burirabura, buvamo ibyo kurya byiza bwimbuka. Wari ubutaka bwirabura. Bene muri gamoro ubudongo busa n'umuzungu. Ariko umuntu yajabuka yurira indege gusa agera muri Ethiopia yamaze guhindura look, yamaze guhindura inyambaro, yamaze guhindura umushatsi, yamaze gushirako inzara zireha guca. Kabaza warigenze gute? Turundi muri Canada, ashanje muri Belgique. Uri muri Belgique mugo ntabwo uri mwijuru. Uri Haleluya. Kana babwire ikintu kimwe. Ako ni mabwe mwibazanga abashaka gukora mu ndabaciye intege. Abantu mwese muja muri mugomba kuja muri za Arabia, za Omani, kujari umugambi w'Imana. Mwari mubizi. Ariko sinakuje kuja kwicira amahera. Genda muzimenyanana na hari aheruka kuba ikintu. Haje indege ikuye abantu muri Oman. Kibazo nuko mwe mudakurikirana amakuru imwa mubizi. Haje abantu abakobwa n'abadamu bavuye muri Oman. Indege irabazana bageze Addis, bageze muri Ethiopia. Bose iyo kundi yose ifatwa n'abadayimoni. Bose abantu bose bafatwa n'imizimu. Kapiteni w'indege aravuga ngo abantu ntabwo burira indege nishoboka, n'abasazi bose. Kubera iki bakobrija? Ugiye utegeza kwiga imico yabo kugira ngo ushikayo witandiye. Nuko muranye genda murondera amafaranga, ariko ugende witwaje imbaraga z'Imana. Nutagenda witwagije imbaraga z'Imana, uzozana amafaranga n'ikindi kintu tutazi. Abantu n'icyo baragenda ariko bakavayo ingo zabo zitira zisambuka, bakavayo buzuye imyuka. Haleluya. Baranze kuburiza iyo ndege, barabarundi bavuye muri Oman baje mu Burundi, bageze Ethiopia. Bose abakobwa bose bavuye muri Oman bari mu ndege, bose nabo badamu bose bari buzuye imizimu, baba basazi. Abujeje kuja kwicira ifaranga, genda uca ifaranga, kandi ni vyiza, ariko usenge Imana, ende wuzuye imbaraga z'Imana. Haleluya. Bashoboka namwe ugiye kuri gahunda y'Imana, ugiye hari cyo ugiye gukora guhinduzayo kugira ngo Imana agire abihindura ugenda.
ngezeye biranga ko bumvikana n'umukoresha wiwe bafata ibyangombwa bagomba muriza indege ngo bamugarure kubera impemu yiwe byaranse yuko bihuza bagira muriza indege afata mw'ijoro saa 8 y'ijoro aratoroka aho nuko bakugiriye amahirwe batakwishyura no kukwica mugende ariko mugende mwitwaje imbaraga z'Imana. Haleluya. Benshi baragenda bakacayo amafaranga bagirika ariko nta kintu na kimwe kumarira kubera ko biba ari ibintu bitongeye. Nimumbwire umwarabu araza mu Burundi cyo tumwobirija kuba umukristo. Hariho araza mu tumwobirije kuba umukristo. Mugabo ugiye bakobirija kuba umumizimana. That's cyo bashaka. Hari ejo abana abakobwa badamu kuko bakora agenda ku bwinshi. Ikibuga cy'indege icyo kibuga cy'indege nandwi hera hatagiye abantu barenga ijana. Abadamu n'abakobwa. Kandi mugira mumenye ko abana bazovyara abana bameze gute. Hari imyuka babashe n'abana bazovyara. Ejo tuzosanga dufise iduka babarira ko byo sishatse kuvuga umuganda ariko mugende mwibitse mwimbaraga z'Imana. Haleluya. Cyo kintu caranyigishigaza numva subiye kugira irindi ishurirwa kuri ibyo bintu byabaye. Abakobwa benshi indege irabasiga sinzi ukuntu bizogenda ngira niyo bakiri muri Ethiopia. Bageze ku kibuga cy'indege burutse indege ibakuyeyo ari ibazanye muri Ethiopia ngo ace muri irindi ndege bazanye Bujumbura bose baba basazi. Yego. Haleluya. Icyo ukora cyose ugikora kiri mu mugambi w'Imana. Satani hari ibintu ariko arapanga, hari amapla satanike ariko arakora kugira ngo yice urungano, yice generation y'ejo hazoza. Ariko mwakira imbaraga z'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Leo nama ndiko ndakira abantu benshi kuri telefone bari muri ibyo bintu. Nimbari nk'abantu ijana bandondeye 90 bose bafise ibibazo kandi atagiye afise. Ndara ndiko ndagwa mu binogo, ndara ndiko ndagwa mu mva, ndara mu bintu kandi akaba bari mu buzima bwiza ahege neza mu mafaranga mugabo bararusha. Haleluya. N'umwuka wo kudushira mu buja tutazi. Tugende ariko tugende twasi. Niba ugiye wibike mu imbaraga z'Imana, wibike mu mavuta y'Imana, usenge ubigiko nawe ugende wagenda urireja wabundi umeze akufa ukaragaciyemo. Ariko ndavugira ijambo rivuga ngo nagwanye intambara nziza, nazigamye kwizera, ibisigaye mbikiwe igiti. Nabwiwe n'Imana mu mutima wanje ngo ndababwire abantu muri ko muragwana intambara nziza mugiye kugororerwa. Ntabwo munyumvise. Abantu muri ko muragwana intambara nziza mugiye kugororerwa n'Imana. Mugiye kugororerwa n'Imana. Ushize twajyanye n'umuntu gusenga ku musozi ndanumva ndanezerewe. Imana imuvuga kiravuga ngo uyu mwaka wabaye umwaka mwiza, wakoze ibikorwa byiza. Mbona Imana imukura kama pete yarafise ku bitugu imushira kayandi mashasha. Ngo ibikorwa wakoze byabaye ibikorwa by'intashikirwa, wakoze ibikorwa byiza. Ariko mw'abantu b'Imana, Imana ikwishimire ku uyu munsi ikwambika yandi mapete mu buryo bw'imhemo no mu buryo bw'umubiri, igushimire. Vuga ngo muntu wanje mwiza, muntu wanje mwiza, wabaye umwizigirwa kuri bike akira kuganza byinshi. Mwizina rya Yesu Imana ibagororere,
Imana igororera abakobwa, igororera abamama, igororera abapapa, igororera abasore, igororera abana bato. Ibikorwa wakoreye Imana byoba byaribagiwe, abantu bashobora kubyibagira, ariko Imana ntiyibagirwa imirimo. Urabizi, urashobora kunkorera igikorwa cyiza sindakibone, ariko Imana ntabwo yibagira ibikorwa. Uyu nzi ko pastor aza kunshimira, agenda gushimira ndaguhike. Ngo nta n'Imana iguhezagira bwiye. Reka Imana aba ari gushimira ubwa mbere. Kandi no kwikira Imana ndabibabwiye, muri uyu mwaka ugoye w'ibihuhusi n'ibigeragezo, hari abantu Imana igiye kugororera imirimo myiza, ibikorwa byiza bakoze. Uyu ni umwaka w'ibihuhusi byinshi, ariko kubaza Imana ya bazogendera hejuru nk'inkukuma ku miyaga hejuru. Akira kwambara amababa yo kugendera hejuru y'ibigeragezo, hejuru y'intambara, hejuru y'amarozi, hejuru y'abapfumu, hejuru y'abakugwanya. Ugendere hejuru, ugendere hejuru y'ibibazo byawe. Akira imbaraga mu izina rya Yesu zo kugororerwa n'Imana, ingororano nziza. Muri mwebwe harimo abantu Imana igiye guha kado kuko bihanganye bakayikorera neza. Ndagutangarije, Imana igiye kukugororera na bya bindi wasengera, bya bindi wari ukeneye. Imana irabiguha kuko wabaye umukozi mwiza, wabaye umukozi mwiza, wabaye umusenzi mwiza, wabaye umuririmbyi mwiza. Ikintu cyose uri kurakora neza, Imana igiye kukugororera. Imana igiye kukugororera, Imana igiye kuguhemba. Amarembo niyugururwa, amarembo niyugururwa. Yesu umunezero tuzahabonera, amarembo niyugururwa. Kasubiremo aha hantu. Nagwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye ukwizera. Ubu ndindiriye umudari. Ubu ndindiriye iki? Umudari. Nagwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera. Ubu ndindiriye umudari. Ndavuze ngo Imana ikwambika umudari. Ndavuze ngo Imana ikwambika igicibo. Imana ikwambika igicibo. Igicibo ntigihabwa abantu batakoze, igicibo gihabwa abantu bakoze. Ndiko ndavugana n'abantu bariko barakora imirimo y'Imana, bariko baritanga mu Mana, bariko baratanga imyanya yabo, bariko baratanga amafaranga yabo, bariko baratanga uburyo bwabo. Imana igiye kubagororera. Satani yaraje arakubesha ngo nibyo nakoze, ngo kuvaho nakoreye, kuvaho natangiye. Abantu barabaye baracitse intege, ibintu hageze gukorera Imana barabahijya ngo nibyo nakoze biramaze, ngo nibanze impembere ibyo. Ngo kuvaho natangiye imyaka ibaye 10, imyaka ibaye 20, imyaka ibaye 5, ngo none Imana ngo nibanze impembere n'ivyo. Hari hasigaye kuzenguruka inyuma, ingero yawe ukayihabwa. Urarambiwe ku munota wa nyuma, urarambiwe ku musegonda wa nyuma. Ingero uzoyihabwa ari uko usozereye urugendo rwawe mu mahoro, ari uko uheraheje igikorwa Imana yaguhaye. Niwagicira hagati, nta mpera uzohabwa. Namera uzohabwa. Haleluya, haleluya. Urazi gushobora kurushwa impembo n'umuntu yatangiye ku mugoroba nawe watangiye mu gitondo. Ubu bimazemo imyaka 10 mu gakiza, waramaze kuruha, waramaze kunirwa, ariko umuntu akaza yakizwa mu mwaka umwe agakora ibikorwa nk'umusazi, agakora nk'umuntu atari umva. Imana
kimuhemba wewe warambiwe wewe wabimazemo imyaka aguciyeko. Imana iraba iherezo ry'umuntu ntabwo iraba intango y'umuntu. Naratanze ngango twatangiye urushengero ngo rwaturuhije aho twakoreye ngo mama ngo zatugura ibiki, zatugura intebe, zanatugura amasima, zatugura amabati, zatugura ibyuma, tuzoguma tubivuga. Cyane natwe abapasiteri nturambirwa kuvuga amatangazo. Umupasiteri atavuga amatangazo n'abari pasiteri, kandi amatangazo nayo aba arimo ibikorwa. Narushingiro ndari mu rubaho rudakorera Imana. Nko muri Katolika hoho udatanze amashikano ukagenda barayakubikira, baraguca impongano ugarutse, sivyo? Barakureka ukigende mugabo nawe niwe bakenera. Erega Imana nitera akagera ryuzoyikenera. Aza wahorahe uvuye turabe mu gitabo kwifishi ukazana kuhe ntabwo baza rero ngo warahungiye ngaha mu bakizwa ngo reka nje kwinyegeza mu bakizwa. Turatanga, tuzoguma dutanga kugeza Yesu agarutse, kuko ni inyungu yawe. Abakoze byinshi bazohemberwa byinshi. Ntabwo mubyumvise n'ukuri kw'Imana. Abasenze menshi bazohemberwa byinshi kuko basenze menshi. Wonganya n'umuntu yiriwe muhira yirira, nawe wiriwe ngaho uri kurasenga ukabikora ukwezi ukabikora umwaka, akubwira ngo uze kunsengera muze kunsabira. Ndakubwira icyo kuri umusabira umaze kwisabira wewe. Ngo muranyibuka, turakwibuka n'ibyo sha. Igumire muhira wigumire mu byawo, turakwibuka. Tukwibuka duhejeje ibyacu. Sindababesha. Nige hari igihe mpora ngenda ku musozi ngiye gusengera imitwaro y'abantu bampaye ngo genda usenge. Mbere ko ndabavuga manza nkivugira. Manza ngavuka amatimana. Manza urabe nabanza nkadondagura ibyo mu rugo rwanje. Nabo nkabavuga. Ndakubeshe ngo manza nkakuvuga wewe. Ubanza ugasengera umugabo wawe cyangwa ubanza ukisengera. Ubanza ukisengera. Ibyo yagiye kukuronderera, yagiye kurondera ibibi bifasha, ariko ubanza ukironderera, ubanza ukivugira wewe. Nimba bariko barakata umutsima, wowe uriko urawukata. Nimba bariko barakubita umuceri n'amafiriti, wowe uriko urayakubita. Banza wisabire. Wivugiye. Haleluya. Mwakira ingorano ivuye mu ijuru. Mwakira ikamba rivuye ku Mana. Mwakira impembo, mwakira impembo. Ndabuza ngo mwakira impembo. Sema haleluya. Mwe mu Imana aranyibukije akantu. Kera twahora tugenda mu mirima tukagenda dutekeye ibyo kurya. Namwe byarababaye ko tuhagana dutekeye imvange. Imvange ni byo kubisanga mwatekanye ibiharage n'amateke n'ibitoki mugatekana. Hageze saa sita cyangwa saa runaka mukabanza mukiha impembo, mukiha agahembo kuko mwakoze. Mwarashobora kujya ibyo kujya mwatekeye mutarakora. Ninde byashikiye? Imbere ushitse mu murima ugacuba ukajya. Wabanza ugakora. Hanyuma hageze saa runaka amabavu yaturitse ugafata ibyo kujya watekeye ukajya. Igihe cyo kujya impembo cyageze. Ndavuganye n'umuntu ari ku kivi. Imana yambariye ngo ndagutangarize ugiye guhembwa. Igihe cyo guhembwa cyageze. Igihe cyo kwibukwa n'Imana cyageze. Ingororano z'Imana zije zihekaye. Haleluya.
ingororano z'Imana zije zihekanye, ibyiza by'Imana bije bihekanye, amafaranga aje ahekanye, ubutunzi buje buhekanye, icyubahiro kije gihekanye. Iby'Imana igiye kubagororera mugiye kubibona, iby'Imana igiye kubagororera mugiye kubibona. Aya masengesho y'uyu munsi agiye guhagurutsa kwicarike mu ngororano nziza. N'abantu mwe nimwakira ingororano y'Imana, mwakira ingororano y'Imana. Ingororano y'Imana cyambi ya mbere Imana ibahaye ni amagara meza. Iyo muba mwayakiriye mukomeye Imana amashi, mwe mu Imana arambariye ngo ndababwire ingororano ya mbere yabahaye ni ingororano y'amagara meza, ni ingororano yo gukomera, ni ingororano y'ubuzima bwiza. Imana yambariye ngo ndakubwire wowe wakoze, iguhaye amagara meza, iguhaye gukomera mu mubiri. Ntabwo byumvise ubuzamuye? Haleluya! Akira ingororano y'amagara meza. Utugwara twari mu mubiri Imana irikira dukoropa, Imana irikira dukoropa. Iyo ni ingororano y'Imana, iyo ni ingororano ivuye ku Mana. Utugwara twari mu maraso, twari mu mitsi, twari muri estoma, twari mu mubiri. Utwo tugwara Imana irikira dukoropa. Kozamura haleluya! Ingororano y'amagara meza. Byibuye kandi utariye byinshi, bakubona utagase kandi atari ko wambaye byiza. Iyo ni ingororano ivuye ku Mana. Akira iyo ngororano mu izina rya Yesu. Ingororano y'amagara. Karabwira amagara asumba amajana. Nawe wogira amafaranga utagira amagara meza, birababaje kuronka ibyo kurya ariko ukabura apeti. Imana iguhaye amagara meza, Imana igukuye mu bugwayi, Imana igukuye kuba mutwaro w'indwara, Imana igukuye kuba mutwaro wo kwama mu bitaro, Imana igukuye kuba mutwaro wo kwama ku miti, Imana igukuye kuba mutwaro. Nambo byizeye ubuzamuye haleluya! Ingororano y'amagara meza. Mana we. Akiri iyo ngororano ivuye ku Mana. Akiri icyo gikibo cyitwa amagara meza. Genda tabwoba, uvuga ngo umubiri wanje urakomeye, naho bahaguruka kungwanya umubiri wanje urakomeye. Twazamura icyubahiro ku mwami wacu Yesu. Sema haleluya! Ngo nagwanye intambara nziza, nazigamye ukwizera, ibisigawe mpawe impembo. Kiryoshe nukuja guhembwa wakoze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Semeni haleluya. Wakoze, warusha amabavu yaturitse, nukuri ko Imana ugiye kwikanda. Iki Imana igiye kugukorera kigiye kugukanda. Wibagirwa imibabaro, wibagirwa imiruho, wibagirwa ibitutsi, wibagirwa ubukene, wibagirwa inzara. Ingororano ivuye ku Mana ya mbere ni amagara meza. Naho no kubwira ngo amafaranga ngo yakire ariko ntuyagirane amagara meza, ntacyo bimaze. Gira amagara meza. Ibintu byo kugwaragurika birahagaze mu izina rya Yesu. Ibintu byo kwama ku musego birahagaze. Hari umuntu umanuriye mw'iri jambo. Birahagaze. Abana bawe kwama kwa muganga birahagaze. Mbega iyo umuntu ahembwe amafaranga agira umumaro wenyine, agira umumaro n'abana bawe, akagira umumaro n'abagenzi bawe, akagira umumaro n'ababanyi bawe, barashikirwa. Imana iguhaye ingororano y'amagara meza. Akira ishimwe ryanje, ewe Mana we, wumvise gusenga kwanje, ewe Mana we. Akira ishimwe
ibintu by'ubudeni deni ukaza gusenga ufise umuntu bw'ubudeni deni. Imana yo mwijuru ikwishura ubwo budeni, ahubwo ube banke ufasha abandi mu izina rya Yesu. Ube banke abandi baza kukugurana. Ndavuze ngo abandi baza kukugurana. Kozamura haleluya. Akira ishimwe ryanje ewe Mana, akira ishimwe ryanje ewe Mana, akira ishimwe ryanje ewe Mana, akira umvise gusenga kwanje ewe Mana, umvise gusenga kwanje ewe Mana, akira ishimwe ryanje ewe Mana, akira ishimwe ryanje umvise gusenga kwanje, umvise gusenga kwanje. Tuzamura ibiganza ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Nituzamura ibiganza ku mwami wacu Yesu. Nanezererewe Imana numvise iri jambo rivuga ngo ndabahaye ingororano y'amagara meza. Nabuze uko nifata, nabuze uko nikomporta, byananiye kwihangana. Ingororano y'amagara meza. Haleluya. Naho hoza Ebola, naho hoza corona, naho hoza iki, wewe Imana izokurinda. Akira ishimwe ryanje akira ishimwe
aramubwira ngo we subutu usiniguse nibugiye cy'amagara meza. Harimo abantu bagiye gushimira Imana kuko Imana yabakijije ingwara. Akira ishimwe ryanjye akira ishimwe ryanjye akira ishimwe ryanjye mwicare mukoma karuru. Abansi bafashe ubusa, bafashe umuyaga, bafashe ibidafadika kuko Imana yaguhaye amagara meza. Haleluya. Wewe mama, wewe uri kuragenda, wewe